yawe kandi iratahuriza je ariko ndavuga rero kubo bigendekera ukujewe nariko ndavuga bigashika urumva bagatwagwa na 6 ari abantu baborerwa 6 ari abantu baborerwa 6 bakaziborerwa nabi nariko ndavuga ati izi impano tuzihabwa n'Imana bugiye impano ugumu isigirira intuze ingeso mbi sishatse kwigira umupasiteri cyangwa ngo ngiri iki iratsindiga ikaba ibintu tufise namba uri umunyamakuru namba uri umuki ni ibintu twahawe n'Imana birasaba yuko birasaba yuko tubiherekezanya ingeso nziza ego sishatse kuvuga yuko ndi gusumbya abandi bose ariko turazi kuko ariko kuri kandi niko bitegerezwa kugenda nubwo bishika twagira iki tukabirengako kuko bitegerezwa kugenda rero umaze kwiherekeza n'izo ngeso mbi bamwe baraja mu bwo busambanyi ubonye umuntu aguhereza dolari $200 ari hanze amaze kuzina akabwira tubonane abakobwa bino ntashobora kwihagarara ko yange ari kuri maramaza nuko oya ntaco dufate ukundanye n'umuhungu w'umumekanisi araje kukudraga yirirwa aryamye munsi y'imodoka ubu rero twebwe tubandika inzara sivyo dusiga vernis je tumubwira tumviriza rero subiye kuryama munsi y'ijya modoka ntuzosubire kundi je ntituzokundana abakujije akazi abakujije akazi ubahakanye akazi kuko niko kamugaburira nawe niko kaza kubeshaho nanje nzarushira ko zivomita hiwe kenshi izi nanje ndazishira ko baza ko turindira banono atagato hige kwanza nyumviriza kuko ni warinda umbwira ngo heba gukora inuzenya umenyesha makuru cyangwa je nkaje ndakubwira ati heba umumekanisi jewe sinzokomera ko ndiko ndamesura iyo muzi mwirirwa ujyamitse munsi mu byondo munsi y'imodoka sivyo kubera ko tubiresista sivyo hama ukacumbwira ngo heba micro na kamera niho yanakubonye premier sikia bro uzobunyiciye carrière yanje uzobunyiciye ubuzima ubwumvikane buke mu miryango reka tuze pole pole mu bisanzwe je uzobunyangaje reka tuze pole pole Hello guys, c'est Link Arlene Alou, comme d'habitude, je suis sur le Guamé, je suis sur So guys, toujours narababwiye ko ari kuri Next Drip Shop. Ndi kumwe na team yanje musanzwe muzi abakunzi nkunda cyane aba baby, abakobwa batesa umuhungu w'iboga yishima yirata nk'ico ntarabona. Les amis, twarababwiye yuko twebwe turi ku kivi. N'uyu munsi turi ku kivi. Tuje twari twigeze twicara n'ubu ntitwicara kandi ntituzigera twicara dukeneye ibikorwa gusa reka ramaze bakire kuri bashasha baje kuri Nick Drip Show TV kugira ngo babamenye ati aba ni bande baje kuduteramisha ndabaramukije imbere ya vyose izina ni ryarindi nyene Thailand the Super Lady yes twagiye Yes, ndabaramukije abakunzi ba Nick Drip Show, so ni Banon, mubogare wanyu, mwemera mukunda, bebe vuga namba kugire. Vugira naki. Okay. Ya vugira. Hello guys, jewe ni Fafa. Kigufashana ni Nyagufani barire. Iryo zina Evergreen, yeah. Kigufashana ni Nyagupfani barire. Nyagupfani barire. Rero upfuye mu bisanzwe uramaze kwisubira ko. Nawe wese riwe ni worize. Les amis ni ku couple abatari babizi ni couple yeah so les akongwa twinga neza cyane ngukire oya gusa mugabo ari mu diaspora vraiment fulare faya musanze ifugwa nagati ndabeshega Thailand tusorusamba so les amis merci beaucoup murumvise ikidu abo duteramanye ngaha reka rero tubabwira ati ikiduteramishije ngaha naco ni giki ikiduteramishije ngaha tuje kubaza abakobwa bo muri industry tubana bayageko eske kubera iki abakobwa muri industry baza ku mbuga zitandukanye tukabamenya bakimenyekanisha mu bintu bitandukanye ariko bikarangira bazimye kubera ko batwaye amada kandi batakoze mariage imagine icyo kintu ari cyo nshaka uyu munsi tiyage batakoze mariage
nico nshaka tuyage bisanzwe alu ico kiyago cyo no munsi niciza sibyo kandi si tubwe twenyene dukeneye kumva ati ngo uyu twumve ivyibiwe canke nguyu n'abakunzi bashaka kumviriza ivyo tuge tuyaga sibyo mu bisanzwe umuntu kwisi umuntu aravuka agakura nuko kuko nyene mu kazi agakura agasaza mugabo hariyo abavyeyi bisanga basazira abana babo nabi ndabeshe none nk'akarorero ukuvuga ati yuko ushobora gutrending umwanya mutonya kacuvaho bivanye n'ingene baguteye inda so iyo wigize igikoropesho bakugira iki baragukoropesha iyo wigize igitebo bakuba bakuyoza umwavu okay merci murakoze ikirundi kiragoye murabizi batutwakamenge sinabiyo goye n'iki wacu tutuzokivuga so rero umuntu umaze kubona ino musi ariko aravugwa ejo ntavugwe urazomwegera urabe amakuru ye utatana n'ibingi ivyo abantu ndibaza afite impamvu yabivutse kuko kuna wengine wanafariki kandi rero bana attention niyo na ni projecteur ya cameraman araba neza Yves Bali imbecile cameraman sa so ariko ngaho uvuze gutyo wewe Banon ngo vyovana n'ivyo barimwe c'est vrai vyovana n'ivyo barimwe nukuntu ivyo barimwe cyane ariko abakobwa biki gihe tuzi kandi tumenyereye sivyo abenshi ntibakibi wabo muri aba star benshi kubera ko bigize yuko ari amasirikine menshi canke ibi bintu byaba birimo amafaranga kumbure bakipangira ariko bikarangira les amis nitubeshanye bategwa n'inda n'abantu bo muri industry nyene none nivyo none ndakubaza akabazo gato sivyo uri umumenyesha makuru canke uri umu influencer utunzwe basi na navuga gute n'impano yawe sivyo nkuko kwiwawe urabona yuko wewe basi wowe ubwawe ntitubeshane yawe ntitubeshane urashobora kumbwira yuko umujournaliste akora nko kuri dufate Akezanet sivyo canke akora kuri za Black FM za ari nk'umukobwa yoshobora kwipangira inzu ya 600,000 mu mushahara wewe ntikibaho yoshobora kwigaburira agasohoka kujya nyene kujya basohoka imisi yose wumva mu kabare kanaka tutavuze izina kuko twaba ntibadutumye ngo tubamamarize sivyo ndakunda kubivuga je akabare nzovuga mu kiganiro nuko bazoba baduhamagaye baduhaye ivyo nguka nzotuma mvuga ibinyobwa vya brasserie ko brasserie ari gihe ore ikora ibirori ugasanga urakuriye n'igihumbi sivyo okay ivyo sivyo tuko turaharurira ko cyane ngerageje kuvuga ugasanga umukobwa uba mu nzu ya 600,000 sivyo canke 700,000 akazi ukora nakaye ego turazi yuko uri umu influencer canke turazi yuko uri umu journaliste turazi yuko uri umu dancer bajya batamba sa ukasanga panze inzu ya 700,000 amahera yakura Thailand ubwawe ukina amafilme sivyo kwanza twatomboye kuko n'abasani barahari Thailand ubwawe sivyo urabona yuko cinematography ivyo mukina sivyo ushobora gupangira inzu ya 600,000 bikakugaburira neza tayindi dirugiyemo gwego ntago turagira ko muri mashinga mu Burundi muri rusange ntago turagira gwego ntago turi ko vraiment aho rero uyu n'umusani asanzwe akina filme sivyo none ku mu journaliste nawe bisanzwe iri mu journaliste bisanzwe navyo wocu bivuga gute biharura ko gute ku mu journaliste sinopangia 6 mugano pangia 4 sivyo nibivanye n'urugezo rwa bivanye n'urugezo ku ruhande rw'abandi abandi nawe siko bimeze aho rero ndabivuze kubera ko jewe noba nkora ndi serious sivyo noba ndo contrat kanaka sivyo noba nkora ama publicité nkorera abantu ama publicité ukunuku sivyo vyemera wa sivyo kuko ivyo birimo udufaranga ariko ndiko mvuga kuri aba basani kazi aba baririmbyi kazi nabo mwongaha mu Burundi muri make vugira hamwe uti abakobwa bo muri entertainment y'u Burundi mugahani yego jewe ngenda hose mu kuko entertainment irimo utugwi twinshi irimo byose filme abaririmba danse rero bagarare ku baririmbyi nabo abaririmbyi kazi hari ukuntu araza akaririmba indirimbo ya mbere iya kabiri iya gatatu washaka tukamumenya ariko hagacaca nk'umwaka tutamwumva
agasubira kuzuguruka bushasha nyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka 2 canke 5 bon jewe ivyo ngerageje kubivugako bon novuga ko basi biri muri bimwe muri experience jewe no bandi ndabifisemo experience nk'ivyo bintu kuko jewe narabaye muri rimvyi ndashobora kuba ntahura ngira ngo gatoya ibiba vyashitse bon urabona umuntu yari karaza muri ibintu by'ubustar ukagirirwa ibakwe ugakora nk'iyo ndirimbo igakundwa n'abantu ibihumbi bingahe ukagira imana ukamenywa ngaho Nyanzarake hehe uravyumva zamuyinga hose iyo umaze kuba ufata uturere nk'utwe nubwo twari dukeya hari ikintu bita guhurumbirwa urahurumbirwa cyane utangura kubona amakontakti atandukanye aya muri diaspora hiyo gatangura kubona nimero z'Inyamerika +1 zikwandikira ibintu nk'ivyo rero muri uko guhurumbirwa iyo dufate iyo atari umukobwa basi azi kwanda benshi bamagwa mu gatego nta umenya no kwikontrola iyo atamenye kwikontrola urumva iyo atamenye kwikontrola nuko aca asanga yaguye muri urwo runtuze ugasanga yatwaye inda ongerageje gutama akajambo nyene hariyo umuntu kwanza si umuntu hariyo ukuntu usanga umukobwa atwaye inda umwana bakamwita iPhone uradisho biba byavuyeko ugasanga yakoreye aka iPhone voilà uyu munsi bica bigenda bibaye bamuzibanye inanasi aciyacikira muko nyene nuko eregi ivyo vyamyeho ngaho nyene bon ego uravuze ibintu vy'imitego iki ariko nibaza ko umukobwa aza muri andeshakaca agira atwarinda canke akazima ntabazi catumye atangura guys mugabo ntibibagire yuko benshi muri bo ariko biba vyagenze ego nivyo ndiko ndaduga jewe none hacigiye kingane kije nawe tuzi naye waruzi ko je ndumukinyo wa film ariko gendo baze Riverance twarakinanye muri GFS twara Barlene gendo baze Kamikazi muri filme yiwe Musijuru mu bakobwa twagiye kumufasha narimwo mbe none filme twakoze yayisize he ubu kuri tubu nta nibonako bivuga iki hari gihe umuntu nabo bakobwa ndavuga ku mipande ibiri hari umuntu bishika kubera gucika intege n'abantu bari kumwe urumva ugasanga waragiye muko murakora wowe ibintu urabimerita amaseno urayashoboye wagiye ma repetition kandi tukora ma repetition je ndinga sinzwi mugabo ntushaka kumbwira ngo ndaje gukina je nguze voilà niyo ni impamvu imwe mu kubera iki ubu naramaze kwitahura ko Thailand arakuzi arakuzi je ndakuzi n'amarakuzi sivyo mvuga turavuga ati basi muri iyi monde ya social media canke mu kazi kacu kamisi yose mugabo maze kubona ibiriko biraba nk'ibibazo navuga ati no let me calm down manze ndabe baby ibintu ko bigenda gute ya wige akarere niga karenda abantu turi kumwe ko bigenda gute nagenda hura n'ama deception menshi urumva muganda ndavuga ati sishaka kubagira cyatumye ntangura ndavuga ati nikishaka kume harabaca baheba amashuri sishaka guheba ishure ngo nuko ego ngo film ikindi ko mu Burundi ntibiyaga ku rugero bihemba umuntu bon nk'ubu unye nk'abatanguye ryari ubu nibo tubona bagize iki bagacana bakoju kumva ari abandi hari abapondekanye tumeshaenda twagiye inzuzi nyinshi ariko ntiturashika sunabikumbuka hapo sose dori myere tugenda kukina ndakubaza mugabo atangatoye kubera ko wewe uvuze ati ego nituzi ikibafatira sivyo biravana ariko benshi nabo muri bo hariho abatwara mada ndiko ndakubwira iki hari umuntu nkuko jewe ntivya narabikwevye mugabo nigeze kwandi muri team ndayivamo kubera iki umudirector we ashaka ko kugira mpama scène no kugira ngo kandi ndabimerita moi je sais que je peux urumva imana wanje ndayizi si umuntu enda kuza kungaho nkini naritahuye ngo rero kugira ngo ndagupromoting bikini biki sha mimi jenje ngaravye umuratikorako ubikini biki rero ifoko witahura hagaciro imano yawe mukobwa uri muri industry entertainment uri umuririmbyi hagacu utakiyaye n'umwazo kaguho urumva menya icyatumye utangura umenye bite yiwawe urabaho ushaka kuja ndakubwiye je naramanje nda pause ariko unashe kugaruka
kandi ubu rero naje ndi shosho nta gusubira inyuma. Bon iyo rero iyo ni side yawe kandi iratahurize je ariko ndavuga rero kuba bigendekera ukujewe nariko nkuko nariko ndavuga bigashika urumva bagatwagwa na 6 ari abantu baborerwa 6 ari abantu baborerwa 6 bakaziborerwa nabi nariko ndavuga ati izi impano tuzihabwa n'Imana burya impano ugumu yisigirira intuze ingeso mbi sishatse kwigira umupasiteri cyangwa ngo ngiri iki iratsindiga ikaba nabi ibintu tufise namba uri umunyamakuru namba uri umuki ni ibintu twahawe n'Imana birasaba yuko ego birasaba yuko tubiherekezanya ingeso nziza ego sishatse kuvuga yuko ndi gusumbya abandi bose ariko turazi kuko ariko kuri kandi niko bitegerezwa kugenda nubwo bishika twagira iki tukabirengako ko bitegerezwa kugenda rero umaze kwiyerekeza n'izo ngeso mbi bamwe baraja mu bwo busambanyi ubonye umuntu aguhereza dolari $200 ari hanze amaze kuzina akabwira tubonane abakobwa bino ntashobora kwihagarara ko yange ari kuri maramaza nuko acagenda uko kiyo cha jamii erega musando ja mu Giswahili iyo ntavyo bamenya rero burya umuntu burya uri umustar uri umurikira abandi oya gusa Thailand hari ikintu waruvuze ngo umuntu akaguha $200 ndi sure yuko mu bantu bose bakina filme ngaha mu Burundi sivyo nta musani no mu mukobwa sinzi mbwaje niko ndavyibaza uha $200 ngo mwanke kuryamana bon no juge pas barahari je sindi barahari oya ndavuga gusa mugabo sinavuze bose erega uko hari abati controller no hari n'abashoboye kuyikontrola nizo turavuga ko tembi zonyene harabisha gusa aka 80% narihanganye paske ndatwara bavuga ngo ndazikorora ariko umutima wanje nitemwe ndasenga batabizi ariko just ntavyo mbona nshaka no gushira habona cyangwa ngo ngire gute kubera ko ntaho bisabisaniye n'impano mfise muri jewe ari hamushize imbere ibintu sinanse yuko nase kuba icete gisomeka umwana wo mu rushengero ariko ivyo simvyo mbashaka gushimikiraho kubera ko hariho n'abambaye ishusho yo mu rushengero mugabo ugasanga bakora urumva ugasanga bakora ibindi bintu ndabizi muri studio bwa para burusegero rero ikiba gihari ni iki yamaze kugushikirwa n'ivyo bintu abakobwa benshi mu muziki nivyo byama byabashikiye byama byashitse bon sinuvuga ngo niki n'ibintu mfitiye novuga ati nuko ntari umuntu nkunda kudoma kwa mazina nabavuga ariko kandi sishobora kudomako hari benshi twabonye baratwaye amada barakwama tubabona guca ubuzima bwabo busanzwe bumwe barabara twabona mu bisanzwe tayi ndumva mu cyane ku bakobwa murakunda gushikirwa n'ingorane nk'izo sivyo no basi iyo wumvise umukobwa akundanye no mu diaspora sivyo akundanye n'umuntu ari hanze cyangwa akundanye n'umuntu amuhunga amahera menshi urazi n'umustar w'uru mustar sivyo barakuze mu minsi mike yuko usanga uyo muntu wowe yahora aronka amafaranga akakubwira ati etaye ule mchepuko mama yampaye biko hivi na hivi wowe mu minsi mikenya ukaza wumva atwaye nkinda nk'akarorero wowe bwawe bice biguha image isa gute basi uvyitwaramwo gute erega tugaruka kuri bya bindi nyene uwaba yatwaye inda hari ibintu bigoye turabantu kujya ibi bintu bimaze kuba udafise iyo novuga ati mkemuye hera muri wewe bigoma bigaruka hahandi nyine ko mwose arafise agatima muri barafise umushaha wo kwiyumvira 5 canke indwi imbere yuko akora ibintu yiyumvire ico kintu uko ari kimugirira ingaruka mbi canke bigenda gute iyo umaze kuba udafise uwo mutima nama indani ukaburi wa muntu utabanza kwiha inama muri wewe
urumva biragoye kandi ni benshi batagira umutima nama muri bo bo kwihangana amasrago bariko barahura nayo birashobora umusani tayi ubuzu tuvuta nk'akarorero ndiko ndacuye ona ibihe birabaho vyo hasi n'ivyo kuduga bibemwo mugabo ntutibanga guys mureke kuguma muducafuza oya gusa mugabo je nanje novuga ati hari abandi babikunda hari abandi babikunda muzo muriko muradutukisha muri industry sivyo bazeca babona yuko ni hahandi hava ati umukobwa wese agiye mu bintu vyo muri industry dufatire muri rusange abari ndaya ariko c'est pas comme ça sivyo niyo shisho babihaye mugasivyo mu bisanzwe hari abatwononeye izina hari abatwononeye ibintu byacu ku buryo n'abavyeyi biki gihe badutaye kicizere bumvise yuko umwana wabo agiye mu mwuga wo muri industry aca yumva yuko umwana wazimiye nk'akaroro gatonya sivyo nk'akaroro gatonya bariho benshi mushobora kuduha image y'abantu bashika kuri batatu basi mwoba muzi bagize iki boba baratwaye amada kandi oya tubamenera amabanga barahari bariho nawe ndabizi kubizi ko bahari barahari kandi ndati hariho nabo ego ndabikurikirana umuntu nzenye twavuga gute umukobwa iyo atwaye inda sivyo nk'akarorero je ndibaza yuko ubwishimo buragabanuka ico ncambere sivyo hama ica kabiri naho iyo umukobwa atwaye inda azi yuko ari aka iPhone yatwaririje n'umwana je nibaza yuko yo mwita iPhone kandi ari ikindi kintu twibagiye kuvuga ko kandi naco nyene gikunda gushika umukobwa yinjiye muri entertainment muri kujya guhurumbirwa harabaza bafise n'ivyiyumviro byiza arakudraze ashobora gukora mariage umugabo ntamwemerera ko abandanya agira urumva rero dufise abantu badatahura impano zacu ngaha mu Burundi ni bantu ntavyo batahura arakoze mariage ntasubira kumwemerera yuko abandanya naje ubwanje abandanya carrière n'umushiri wanje uyu unye tumaze gupanga mariage azoca biheba byose ndabishishe nivyo abahungu barundi aha numubona hari ngaha kuri mikro urumva aha banana ntumubone ngaha ari kuri mikro banana niyagera kurongora ibaza ngorongera umukobwa ari muri entertainment umbwiza ukuri we kwico ciyumviro uraba ntunkwegere shere umviza ndakubwire sivyo ivyo ariko aravuga nivyo sivyo Jemi no munsi muri kano kanya ninamara kugira tukagira mariage sivyo sinzoba kandi nkikiza muri ibi sivyo kuko jewe ni wabizamwe nanje nkabizamwe sevre nakazi gusa mugabo nimba nitwashaka kubana neza we nuko uzobihera je shaka ndanakubwiza ukuri ndanakubwiza ukuri jewe twe turabana b'abakobwa turakuze jewe iyo ni témoignage yiwanje jewe narabaye muri entertainment igihe kinini entertainment ndayibayemo kuva 2014 si kuvuga ngo sinahuye n'abantu bandraga vraiment narahuye nabo kandi bafise n'ubushobozi n'amafaranga uravyumva ariko usanga ari wa muntu akubwira ati je ndashaka gutwara mugumbwire ucuhagarika ivyo bintu byose urimwo bihagarike shafu akibagira yuko yagukunze biciye muri ivyo niho yakayoma akashaka yuko ubiheba je rero ico kintu narachansi n'ukuri umukazi zamuza entertainment ego vraiment none oya none ntaco dufate ukundanye n'umuhungu w'umumekanisi araje kukudraga yirirwa aryamye musi y'imodoka ubu rero twebwe tubandika inzara sivyo dusiga verni je tumubwira tumviriza rero subiye kuryama musi y'ijya modoka ntuzosubire kundi je ntituzokundana abakujije akazi abakujije akazi ubahakanye akazi kuko niko kamugaburira nawe niko kaza kubeshaho nanje nzarushira ko zivomita hiwe kenshi izi nanje ndazishira ko baza ko turindira banono batagato hinge kwanza nyumviriza kuko ni warinda umbwira ngo heba gukora inuzenya umenyesha makuru cyangwa je nkaje ndakubwira ati heba umumekanisi je wose nzokomera ko ndiko ndamesura iyo muzi wirirwa ujyamitse musi mu byondo musi y'imodoka sivyo kubera ko tubiresista sivyo hama ukacumbwira ngo heba micro
na kamera niho yanakubonye premier sikia bro uzobunyiciye kariyeri yanje uzobunyiciye ubuzima n'ubwumvikane buke mu miryango reka tuze pole pole mu bisanzwe je uzobunyangaje reka tuze pole pole Baza ari muri entertainment bajya baryamanye bari muri entertainment ya he muri Guinea ni muri Ghana ndiko nakora bari muri industry ya he bajya baryamanye bajya abagore babana atari n'abakobwa hari entertainment bari mu ntiyara mabiho je na wala ewe Bartaza muri twayamenya ajya amavideo wala gusa mugabo tugerageje kuraba basi kuja Bartazaro bajyanye je nibaza yuko bari basanzwe babikina kuko akarorero n'abagore biyubashe warabonye kwani impamvu ndabivuze uko je nagerageje kuraba ama video sivyo naho nkunda kubiraba je ntabyo ndaraba nguma mbona udufoto bafatanga izo video amajanane ndibaza izo video amajanane nararavye basi nka saka televiziyo urabyumva banono abo muri benshi muri bo rindira ntacu ndiko ndabivugira imbere ya kamera urabibona kijya urana kiriya kintu ajya n'amaso y'abantu barenga miliyoni yego urabyumva ndiko ndabivuga uko nimba nararavye video saka televiziyo naziravye kugira ngo zinyigishe sivyo apana ngo postere ngo zinyigishe postere no iviriza position iga position none na Sabine wabonye za position oya dushake kwirirwa guduteba nshuti yanje umuntu azokubwira ngo agutware guhebe impano yawe ndashobora kuvyemera kuri uno mwanya kubwingene ufise amahera cyangwa ufise amubwa ati reka ngende ndakubwije ukuri nta mahoro nzoronka muri urwo rugo impano yanje ndayicaye yego Okay, mu bisanzwe uhanura iki abo basore bifuza abagabo apana n'abasore abasore bose n'abagabo reka kubanira abagore canka abasheri banyu mureka koresha impano yiwe umubanira kubera iki hamije murandaba abagabo n'abagore ku ma TikTok ku maki murankunda amakupure y'abantu bari ku ma wala urazigere babijyo sanga babanye barataha ukabwira sheri wawe ati dufate video sheri umugabo nkujya umufuma mugira karimo kima umugabo nkujya niwe shaka mu bisanzwe tayi ariyo tuzafa twifuza era bandakubwira ikintu je najijutse mugabo kuko oya atagata nk'umuntu je yoza nkubakambwira ngo heba iki nigi ndashamuga ati he urazi rero hako ndabiheba genda niyango zosanga bazovuga ari yasazi wabo zosaza mugabonese uwo tuvyumva kumwe ewe nifitiye no mu actrice Agnes muri Nigeria Vraiment ifitiye imyaka 39 aracari single vraiment ati akonda ngo azompagarika ndabiheba Thailand musanze basi akantu karabera tuzoririmba karabera kamera abana mke banafuye naco basi tubuza imbere ya kamera kuberi reka mvuga ikintu gito ego c'est vrai ndaje gupropose basi nkawe sivyo vuga fafa uravyumva mo mbebe ndaje ndakubwiye ati ego basi nsigaye bifise amafaranga kuko urinze upanga projet yo kurongora sivyo ça veut dire ko ufise uburyo je ndabona ndikwije wewe ivyo wojamwe n'ivyo kurondera amafaranga sivyo ndabizi mapenzi sasa natomboka jewe ndakubwiye ati hitamwo nimba ukeneye ko tugira mariage sivyo tubane turamaze gukura sivyo bijya warabigiye mu navyo ndukunda kubutse gusa kugira ngo twevite ingorane tubane neza tubane dukunda urashobora kubihiba bijyanye hama kwanza ivyo nyine basi umuhungu afite ubwenge ntiyo bikora ngo mutaragira mariage no bo muragira mariage sivyo muragira mariage akabandanya ubu presenter bwiwe akabandanya byose mugabo mu nyuma muri mu rugo sivyo ukamubwira ati none ubona gute urukaba nacubura umviza ndakubwira ikintu kimwe ivyo uri kuravuga byose ntigipasa jewe ngira naho nzorongogwa mfise inda mu one injamezi umunani naho nzoba ndi kugise nzopostinga sidoreka guposta nzotegerezwa kwandika filme gusa ivyo zirashinga nahe udatahura impano ntayutahura ntituzobana aho kandi ushaka kudutahuza urashobora kubikunda impano n'umunsi wo guhamba azoba ari content yiwanje ikintu cyose no kubyaza nk'ubutatu banono ntuduhari mugabo nakubuze rega ngo niyo bikora umviriza ndagukunda ndashobora kuba ndagukunda banono mbabwira ngo ndagukunda
ariko ivyo bintu nta garanti y'umwaka bizomara jewe impano iguma imbaba muri jewe irambuza amahoro maraso ko ibintu bitembera mu nibinyamubiri urazi ivyo bitemberamo Thailand muciriye urasikia sheri ivyo onye ntabitwe no mu bibi ngo entertainment canke industry nivyo bintu usanga umukobwa kijijwe basanga yararirimba ariko niwe yari umuride ariko aragiho abantu gaze bagirika ariko yagize mariage ngo ntutosuye muri chorale c'est quoi ça yewe banono shaka ndagukoreshe kuri témoignage jewe jewe urana ndumwanditse mpora ntembera ahantu dufate natembere mpora ngenda nagashakoshi akenshi nkunda kuba afise biki canke n'akagenda indani ho kwandika ndashaka kugera ahantu ivyo bintu ntabigendanye nkashobora kubona ikintu bikanyispira nkabona neza ko nshaka muri uwo mwanya banono ndababwa ntegerezwa kugura ikarama c'est ça cyangwa njya kuri telefone ogiranze audio cyo kwiyandikira cyase kugira ngo usigarana akantu bariko baranahuza nko muri ko murabitahura bategeza kubitahura niba ari umugabo yifuza mariage cyanye umugore umuhungu yifuza mariage tahura yuko namuzotwara umugore afise impano aza yibandanye ntuzi yimuzirikiremo ntuzutume ahora ntuzutume ava kuri social media ntuzutume impanuro nizo nyene abagabo imisore nimba uri kurategura umugore wawe afise impano ahubwo mufashe atera imbere nawe we mugabo nimba ufise umugore wawe usanzwe uzi yuko afise impano yaranabikubwiye akakubaho akabikubwira sivyo akumva ko ico kintu gishobora kimushigikiremo reka kumubanira ufuma mu itegeko ryo gukinana n'abana mu nzu akana mugabo yisorera tu video mugabo apana yicare ngo we nanje impanuro notanga yego c'est vrai ivyo bintu nuko baravuga nibyo gusa basi uri umugore wamaze kubana n'umugabo sivyo nta burenganzira 100% ubu gifise kandi bwo kwifatira umwanzuro hewe urazira kubwira urabana abagabo nivyo mwihaye uwo mwanzuro icyuba ego uwo mwanzuro uva kutumvikana sivyo uwo mwanzuro uwufata wamanje kumva side y'umugore uravyumva ugatahura ibiri muri we hama ugafata umwanzuro bivanye n'ivyo wamwumviseko ariko ugafata umwanzuro wo kwikunda wewe utaravye ibyo we reka basimbaze mbazuye une sivyo reka ndakubaze fafa sivyo turakundana sivyo kandi cyane ubu unye turabana mu nzu sivyo tumaze kubana mu nzu twaragize mariage je sindakuzibira muri cinematography sindakuzibira na kibe gusa imbere yuko nimbuzi ko ufise shooting ushobora kuyimbira ukambira ati erega nivyo nye oya nimukindi cyati yago erega ivyo barabivuga rero akarero basi ejo ufise shooting sivyo nanje mfise programme yo kuja kugura parcelle nk'akarorero wowe uriho nk'umugore we wanje sivyo urabona yuko no hava ndakwemerera kuja muri shooting ho tukubwira ati reka ibintu turajana ukagura parcelle kugura parcelle sikintu gitwara umwanya muremure mu munsi wose oya nobendi hanze uri hanze birumvikana mugabo icyo ni ikitwazo mu bisanzwe reka aricyo tukiravuga nurutonde uri kurahenga mu bisanzwe ariko atanga example zitabaho waruguru nyene wewe guys genda umugabo waruguru wowe gahunda zo mu rugo twazipanze ico onye urumva ni cyankenerwa kandi ku muryango wapanze kuja kugura parcelle ntacuba wansi ntaco yanka muragenda mukagura parcelle bikavamwo hama nawe agapanga programme yiwe yo kuzokora atayindi gahunda ihari mugabo utabimubujije okay ntaco banano wewe nturirimba yego nukina amasinema cyane dufate rero nawe uri umugabo sivyo ukora ivyo uyu rero kuvuza ati ndagushikanye mu rugo wocu biheba wewe wocu biheba kiba abagabo bari okay mu bisanzwe ni kwa kundi bavuga ati umwumvikana mu acha we ngo je rwambiye je ubwanje sivyo je ubwanje sivyo acha kumvirika je nitegeko mu nezami ahubwo reka turangize n'ikiganiro birarashije bana araharira ninkarasaje umviriza apfuye yarambuje gukora aricyo kintu cyonyine shoboye noca sigara mbayeho gute n'abana no baviriza basha abakobwa impano ntimwemere ko zikoreshe ntuzicarike mwiyubahishe
zose zigenda zirabura ko nibikino no ihagate nabo binanira kwikontrola mumenye kwikontrola Nisubire ko muri izo ngorane ugasanga impano zayo zirakwamye kubera ingene byabananiye kwikontrola Les amis, yali Nick Drip Show TV. Yali Nick Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafsari gwamenye msumeno maso yinyana. Mwongera mugire subscribe, mugire na share na partage menshi. Kuri comment nyinshi mukuyemo muri inyigisho. We love you. Ciao.